yigunze kenshi bituma yiremamwo muri we nuvanga ivyumviro bitameze neza canke akiremamwo muri we kumva ko asuzuguwe canke ugasanga ariko aratuma ubuzima bwiwe bugenda bwononekara kubera kwigunga bivanye n'ibiba vyaramushikiye canke bivanye n'ingorane aba yarahuye nazo canke bivanye n'ingene aba yababaye. Ivyo niho tugiye kurabira hamwe akajengeremana Amandine muri kumwe ico ndakubwira Jeanne commentaire kuba wabonye ikiganiro gipartage kugira ngo benshi bashoboka badukurikirane ikindi naco ko utageza tukabikora kugira ngo uzodukurikirana vyoroshe uzodukurikirana bitarenze kukugora. Ndabakiriye mwese rero ndabahaye ikaze. Uno munsi tugiye kurabira hamwe kuri sije ivuga ngo kwigunga bifise ingaruka izahe. Kwigunga mbega tuvuze kwigunga wotawe iki, mbega tuvuze kwigunga wuba iki. Kwigunga ni mu gihe umuntu aja mu kibanza ca wenyene akakimaramo umwanya munini atari kubwo ashatse kuba wenyene gusa canke atari kubwo asanzwe ameze ko ari abantu mu buzima bwabo usanga kenshi baba bakunda ko bari bonyene canke ugasanga ntibakunda kuba bari mu bantu benshi oya, ariko ugasanga kwigunga bivuye ku mvo yuko afise umubabaro utagira uko ungana canke adashaka kwiyegereza abantu bivanye ngira ngo n'umubabaro afise canke n'agahinda afise canke n'ingene yumva n'ishavu afise. Ugasanga rero umuntu biriko bimutuma adevelopa kwigunga muri we, ugasanga n'umuntu ashaka kuba wenyene umwanya muremure, nta muntu ashaka kuvugisha, nta muntu ashaka ko amwegera, nta muntu ashaka ko amuvugisha. Rero ugasanga umuntu ariko arigunga umwanya munini, ugasanga umuntu ariko adevelopa kwigunga. Ivyo rero biva mu gihe umuntu aba yababaye cane, biva mu gihe umuntu aba yahuye n'amadeception atandukanye, biva mu gihe umuntu aba yadevelopye muri we ishavu bivuye ku kintu kanaka, ugasanga rero ntashaka umuntu n'umwe amuvugisha canke ashaka kuba ahantu ha wenyene, yumva yogenda ahantu kure aba wenyene kugira ngo ashobore kumva yuko ameze neza. Ariko none eske nukumera neza canke nukwiyicira ubuzima canke novuga ngo nukumera neza uko tuvyumva, uko umuntu aba ashaka kumva ko abigiye kuba wenyene, aba yumva ari hagiye kumera neza canke aba yumva ari hagiye kumva agiye kuronka amahoro, no ahubwo aba ariko ariyica wenyene ubwiwe kubera ko ntabagiye kumera neza, ahubwo abagiye kugwiza ivyumviro bibi muri we, abagiye kugwiza umubaro muri we, abagiye kugwiza ishavu muri we, kubera ko iyo umuntu abaye wenyene muri ivyo bihe aguma yibuka ivyamubayeko, aguma yibuka ingorane zamushikiye, aguma yibuka umuntu yamubabaje, aguma yibuka ivyatumye aba muri iyo leta, bigatuma rero adevelopa muri we umubabaro, bigatuma muri we adevelopa kumva ko atameze neza, bigatuma muri we adevelopa uko kuntu ishavu ryabaye ryinshi, ishavu rikaba ryinshi, umubabaro ukaba mwinshi, ivyumviro bikamubana vyinshi, we nyene akumva ko ubwiwe atameze neza, mu gihe waba yumva ko ameze neza mugabo ntaba ameze neza nkuko tuvyumva, ariko aba ariko ariyicira ubuzima mu bisanzwe. Mbega umuntu afata ingingo yo kuba wenyene canke yo kwigunga iyo habaye iki? Akenshi turakunze kubona abantu basanga umuntu aravuga ati jewe narasuzuguwe canke jewe abantu ntibankunda, jewe abantu ntibampa agaciro, bigatuma rero muri we yumva ko akwiye kwigunga, akumva kuba wenyene arivyo vyomuha amahoro, kugira ngo abantu ntibakomeze banyima agaciro kanje canke kugira ngo abantu ntibakomeze banyanka, reka nigunge, reka nige kuba jenyene. Ugasanga n'umuntu hakuryoherwa iyo abandi baryohewe ari wenyene, iyo abandi bari mu nkuru ari wenyene, iyo abandi bari hamwe ari wenyene, ntagihe na kimwe yobwira umuntu ari kumwe n'abandi, ntagihe na kimwe yobwira umuntu anezerewe ari kumwe n'abandi, ariko yama ari wa muntu yama ari wenyene igihe cose, yama yigunga igihe cose, yama yumva ko kuba wenyene arivyo bimuha amahoro. Ariko nk'uko twavuze, twibaza ko kuba wenyene bivuye kuri iyo mvo ari uba ugiye kuronka amahoro, aba ari ugiye kwidetashira iyo mubabaro yose canke kwigirwa inyuma abo bantu bataba agaciro, bigatuma wisanta neza. Oya, ariko birakwica, birakuvuna, biragusambura wewe, birakugira umuntu utari. Nimba wari umuntu mwiza ugasanga uri umuntu usigaye ufise ishavu, uri umuntu usigaye yanka abantu, umuntu usigaye yishurana, uri umuntu ugasanga uriko udevelopa muri wewe inzigo, ishari, uriko udevelopa muri wewe urwanko, uriko udevelopa muri wewe ishavu ritigera rihera. Iki naco gituma umuntu yigunga wenyene mu gihe aba yaragize ibibazo vyinshi mu buzima bwiwe. Muri kahise kiwe ugasanga n'umuntu yagiye ahura n'ingorane nyinshi, umuntu yagiye ahura n'ibibazo vyinshi, yarahemukiwe, maybe
yarababaye cane, yagiye ahura n'ingorane, yagiye ahura n'ibikomere bitandukanye, nta kintu na kimwe kimuryohera, umunezero ntawo afise, abantu ntibakimuryohera, nta kintu na kimwe yumva ko yokijamwo ngo kimuhe umunezero, bigatuma yumva ko kwigunga kuja kuba wenyene arivyo vyomuha amahoro, gutandukana n'abantu arivyo vyomuha amahoro, aho abandi ubona bariko baratwenga ariko yumva ko akwiye kuva inyuma, akwiye kuja inyuma y'abandi, akabona ni wa muntu uzosanga gutwenga ntaco bimubwiye, kuryoherwa ntaco bimubwiye, ahubwo we ni wa muntu imisi yose yama ahoze, yama ashavuye, nta kintu cigera kimuryohera, nta kintu cigera kimusosera, nta kintu na kimwe cigera kimubera ciza mu maso ye, kubera ko n'ibikomere yagiye ahura navyo, n'umubabaro yagiye agira muri kahise, canke n'ubuzima yakuriyemwo butari buryoshe, butari bumeze neza, bumutuma kubona ko isi ntiryoshe, bumutuma kubona ko nta kintu ciza kiri kw'isi, bumutuma kubona ko nta munezero ubaho kuri we. Mbega none kwigunga zica iki? Canke bituma umuntu aba wa wundi wari uzi, wa wundi wari ubizi ko wewe kenshi usanga bigusambura, biragusubiza inyuma, kubera ko akenshi iyo uri wenyene hariho ibikorwa udakora, ntwiyumvira gutera imbere, ntwiyumvira gukora iciza, ntwiyumvira kugirira neza umuntu, ntwiyumvira kuba wa muntu mwiza, kote positive yawe ntiwigera uyishira imbere, ahubwo kote negative yawe niyo yama igaragara. Akenshi usanga wama wiyumvira ibintu bibi, ufise ivyiyumviro bibi, nta vyiyumviro vyiza, kenshi usanga uguma wiyumvira kwivanja, kwihora bakubabaje, gusubiriza mu nkuka bakubabaje, kugirira nabi nawe abandi, nivyo vyiyumviro usanga uguma wiyumvira amaplan akubana menshi y'ingene wokwihora, y'ingene wokwisohokana muri wonyene wova muri uwo mubabaro, ariko ugasanga uriko wiyumvira inzira itari nziza, kubera ko wafashe umwanya munini wo kuba wenyene, kandi ivyiyumviro vyawe ntabwo ari ivyiyumviro vyiza, ni ivyiyumviro bibi, kubera ko ni ivyiyumviro uri kuribuka ivyakubabaje, uri kuribuka abaguhemukiye, uri kuribuka abakugiriye nabi, uri kuribuka umubabaro wagize mu buzima bwawe, canke uri kuribuka abagusuzuguye maybe, canke abatumye batakwereka agaciro kawe bivanye n'ingene umeze, bivanye n'ingene ubayeho, bigatuma rero udevelopa muri wewe ivyiyumviro bibi, bigatuma udevelopa muri wewe ishari, udevelopa muri wewe kumva urwango, kumva ko nta muntu n'umwe ukwiye gukunda, abantu bose ni babi, ugasanga bakugiriye nabi ni bake, ariko ugasanga abo wanka uriko wanka isi yose, uriko wanka abantu bose, uriko wanka abantu bose bagukikuje, kubera abantu bakeyi gusa bakubabaje, kubera abantu bakeyi bakugiriye nabi, kubera abantu bakeyi bataguhaye agaciro, ukabona ko abantu bose bameze nk'uko bameze. Rero birica mu mutwe, kubera ko biraguhindura ivyiyumviro, nimba ari umuntu wiyumvira ibintu vyiza, nimba ari umuntu ufise ivyiyumviro vyiza, biraguhindurira ivyiyumviro, ugasigara ufise ivyiyumviro bibi, ugasigara ufise ivyiyumviro vyo kwivanja, nimba wari ufise ivyiyumviro vyo kugira neza abantu, canke vyo kumva ko wobana neza n'abandi, ariko ugasigara ufise ivyiyumviro vy'ingene wokwihora. Ikindi naco birica cane no ku magara yawe, kubera ko nimba wari umuntu uri en forme, usigara utari umuntu uri en forme, uguma wumva umenga uri faible, kubera ko iyo umuntu ari wenyene yigunga wenyene, ko akoresha inguvu mu kwiyumvira amaplan ugira, sinzi ko namwe birabashikira, usanga inguvu zawe canke energie zawe zigenda zigabanuka, ugenda utakaza energie, ugenda utakaza inguvu, ugenda utakaza ibintu bikomeye cane mu mubiri wawe. Ikindi naco uratakaza abantu, uratakaza confiance ku bantu mwahora mugendana ntubukigenda nabo byasho, kubera ko buri wenyene uba wigunze. Hanyuma ikindi naco nkuko ndavuga, uratakaza abantu, utakaza icizere wari ufise ku bantu, abagenzi bawe benshi urabatakaza, umubano warubanyeho n'abandi uratakara, kubera ko muri wewe urumva washitseho kwigunga, washitseho kuba wenyene, or que siyo solution namba. Kwigunga c'est vrai wababaye, c'est vrai baraguhemukiye, c'est vrai wagize ubuzima bubi, bituma abantu bakwima agaciro, bituma abantu bagusuzugura, ariko ntibisigura ko ari iherezo ryawe, ntibisigura ko utakiri wa wundi, ntibisigura ko ya kote nziza yawe itagihari, oya. Ariko ico vyica muri wewe bigutuma wanka abantu, bigutuma wanka abo mwagendana, bigutuma wanka abo mwakorana, bigutuma wanka abantu bari bagukikuje ikibano cawe, ugasigara ubona abantu n'ibikoko, ugasigara ubona abantu nk'abantu bameze nabi, ugasigara ubona abantu nk'abantu bakwanka, nk'abantu batagukunda. Nigiki wokora canke nigiki umuntu yokora mu gihe ari mwita, mu gihe ariko ariyumva yuko ashaka kuba wenyene? Ngerageje kuvuga, kwigunga si bibi, canke gushaka kwigunga si bibi, oya, ariko umenya ngo eske koko nimba ngomba nigunge bizonshikana he? Banza wiyumvire d'abord eske nakahe kamaro canke niyahe nyungu nzobikuramwo. Mu gihe ubona ko atanyungu nziza uzobikuramwo,
bihebe. C'est vrai twese turakeneye kuba ahantu hatwenyine kugira ngo twishire ku gihe, canke turakeneye kuba ahantu hatwenyine kugira ngo twikuremo ivyatubabaje, twiyumvire ku migambi yacu, twiyumvire kuri kazoza kacu, twiyumvire twiholashe ivyatubabaje. Twese turabikeneye mu buzima, ariko mbega raba but ngomba bikorane, mbega ngomba nje ahantu haje nyene kugira ngo nirefreshise muri je, canke ngomba nje ahantu haje nyene kugira ngo niyumvire ku migambi, kugira ngo niyumvire ejo hanje hazoza. Mu gihe bitabaye kubwiyumvo hebaranavye, mu gihe bitabaye kubwiyumvo tandukana n'ico cumviro c'uko ugomba kwigunga, kubera ko nta muntu yigunze yabivyajemwo umusaruro mwiza, ahubwo yabivyajemwo umusaruro mubi. Abenshi babikuramwo ishari, abenshi babikuramwo ukwihora, abenshi babikuramwo urwanko. Rero kubw'ivyo wewe uri umuntu mwiza, urafise kote nziza yawe. Kandi kiri naco, nyimba uri muri ivyo bihe, canke nyimba bimaze gushikira, canke nyimba wumva uri kuraba mu mwanya wo kwigunga, iyumvire. C'est vrai twama dufise amajwi, hariho ijwi peut-être riza rikubwira ihore canke kora iki, ihorere uyu muntu, mukorera ikibi, canke ba wenyene, ntudusubire kujama, ntudusubire kuryoherwa, ntudusubire gutwenga, ntudusubire kugira ibihe vyiza. Ariko hari irindi jwi riri muri wowe rikubwira ati urashobora gusohoka muri ivyo bintu, urashobora kugira ibihe vyiza, urashobora kugira kazoza keza nubwo wagize kahise kabi. Uri umuntu w'agaciro. Umviriza iryo jwi riri muri wewe riza riguhumuriza, umviriza iryo jwi riri muri wewe riza rikubwira ko uri umuntu adasanzwe, uri umuntu mwiza. Nubwo abantu bashobora kuba barakubwiye ko uri umuntu mubi bikagutera kwigunga, nubwo abantu bashobora kuba baragukumiriye muri sosiyete bivanye n'amakosa wakoze, canke bivanye n'icuri bigagutera kwigunga, ariko niwumviriza iryo jwi riri muri wewe rikubwira ko uri umuntu ashoboye, rikubwira ko uri umuntu mwiza, rikubwira ko uri umuntu akora ivyiza, rikubwira ko uri umuntu nubwo wakoze amakosa ariko ushobora kwihatrapa ugakora ivyiza, kandi ushobora kuba umuntu muzima. Hanyuma iki naco, gerageza uva aho hantu ha wenyene, iyegereza abandi bantu, gerageza wiyegereza abandi bantu ubona ko bafise ico bogufasha, gerageza ube muri sosiyete utwenge, gerageza kandi ube mu bantu banezerewe kugira ngo nabo bashobore kugufasha kunezerwa, gerageza kandi ubone ko ibintu vyiza bibaho, gerageza kandi wiyasosiye n'ibintu vyiza, wiyasosiye n'ibintu ubona ko vyogutera umunezero, wiyasosiye n'ibintu ubona ko vyogutera kumva ko nawe uri umuntu mwiza. Ariko urekere n'ibintu bikwereka ko hari igihe kenshi umuntu ashobora kuba muri ivyo bihe ugasanga ariko araba ibintu bimusubiza hasi cane, ugasanga ariko arabira ku bintu bimusubiza hasi cane, bimutera kumva ko ataco ashoboye, bimutera kumva ko ari umuntu mubi, canke ari umuntu yakoze ibi, adakwiriye kuja mu bandi, adakwiriye kwiyegereza abandi. Oya, ariko gerageza urabe ivyo bintu bikwakoraje, gerageza wiyasosiye kuri ivyo bintu wumva ko bikwereka ko uri umuntu ameze neza, bikwereka ko uri umuntu mwiza, bikwereka ko ejo nyimba vyaranse, nyimba bambwiye uku, nyimba bansuzuguye, nyimba banyimye agaciro, nyimba bankumiriye, ariko gerageza wiyasosiye n'ibintu bikwiyegereza amahoro, ibintu bikwiyegereza umunezero, ibintu bikwegereza kumva ko ukwiye kuryoherwa nawe, kumva ko ukwiye kumera neza, kumva ko ukwiye kubaho ubuzima bwiza. Kuko baravuga ngo iyo umuntu aryohewe aba ari kwiyongeza iminsi yiwe yo kubaho, ariko umuntu yamababaye, yamashavuye, yamahekenye imisaya, yamayigunga, n'umuntu ataramba. Bien sûr, kubera ko muri wewe uri kudevelopa urwango, uri kurica umutwe wawe, uri kurica cerveau yawe, uri kuyica ibintu vyinshi mu mubiri wawe. Alors rero twige kumenya ko nyimba turi mu mwanya wo kwigwana, canke nyimba tugomba kwigwana, canke nyimba abantu baradukumiriye, twarakoze amakosa, c'est pas la fin du monde. Kandi si kuvuga ko nyimba sosiyete kanaka yarankumiriye ariko hariho abandi bantu bankunda. Umuntu ntiyankona bose, ariko umuntu arafise abamukunda, arafise namwe. Rero gerageza wiyegereze abagukunda, gerageza ubeho wewe nk'umuntu ubona ko ukwiye kubaho ubuzima bwiza kandi ubuzima bw'umunezero. Ikirango c'uno musi rero kirangiriye ngaha, ariko nizere ko wize, nizere ko watahuye. Wewe uri kurakumirwa muri sosiyete, wewe uri kurabaho ubuzima bw'umubabaro bivanye n'abakubabaje canke n'abaguhemukiye, canke bivanye n'akahise kawe, c'est pas la fin du monde, si iherezo ry'isi. Nuri umuntu mubi uko uvyibaza, ariko muri wewe urafise kote nziza, urafise aho hantu heza abantu ushobora gukora bakagushima. Kandi wewe ufise kahise kabi, urafise kazoza keza. Mu gihe ukiri muzima, mu gihe ushobora gukora, mu gihe ushobora kuvyuka ugasanga uri muzima, hariho abapfuye, ico ni ikimenyetso kwereka ko ejo hawe heza habaho. Rero gerageza uve muri iyo zone bikwereka ko uri umuntu mubi, muri iyo zone bikwereka ko ukwiye kwigunga, ariko uje mu bandi uryoherwe, uje mu bandi unezerwe, uje mu bandi nawe ubone ko isi itabishe, ahubwo isi iryoshe mu gihe wewe nyene wihaye kumva ukwiye kandi ukeneye
kuryoherwa. Reka nshimire umuntu wese yakurikiranye kino kiyago, nize ko mwafashijwe, ikiganiro akibonye gisangize n'abandi benshi kugira ngo bashobore gukurikirana kandi bashobore kwiga, bashobore gukira, bashobore no gutahura. Ikindi naco nibutse kuri uwo muntu wese katwikirana ataragira subscribe bikore kugira ngo uzodukurikirana kandi uzodukurikirana uronke ibiganiro nk'ibi bigenda bigufasha, bigenda bigukomeza. Mwarahize.